turafise abaririmvyikazi turafise Alice Niyo turafise Alvera Muhimbare kandi bose baririmba gospel music siko muri abo babiri tuguhitishije mu bucagura ariko umuntu wo hanze si wake gutwanya ibyo bibazo byo mwishengero bisigura yuko Be First and ni bon kuko nivyo byari mu nzozi zanje ariko navuga ko kugira ngo manze ndirimbane nawe nabishira muri navuga ati ngo nahengiye kwanza kuba namaze okay Dudu najewe kandi ni DJ ndawukunda kandi cyane nagiye ngerageza kuko naguma numva nshaka kuririmba kujya kwa abastare kuko nivyo nakuriyemwo nivyo nari niyumvamwo ko nakunda nyene umujama wanje ngaho Black G namukunda sana tubone wamukunda tubarire messages zitatu wagombye gutanga muri ndirimbo ndaje Yesu kuba ko baradukurikirana kuko hari gihe usanga umukristo agizwe n'umusaraba kuko agenda ahura n'ibintu byinshi kandi isomo bisaba ko umuntu avyihangana kugira ngo ashobore gushika kwindi ntambwe ya wagwana ma people mwiruce mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo umeze neza natwe tumeze neza ishobo MC Gondo si alongside Bats Mix Easy kuva kuri Anasea reka tumaze ndabashimire cyane kuba muri uteri teka genshi gitandukanye abakunzi bacu bari mu bihugu bw'ibitandukanye murabona neza yuko kuri imbere ya screen ya Anasea kabiri gatani twakiriye umwe mu basore yambaye neza aberewe cyane wagwana umeze neza my brother. Oh thanks. Umeze neza cyane. Nameze neza. Gose. Ya novuga ko nta probleme nimwe. Ego. Ariko uraberewe cyane. Imbere yuko duza gutangura ndakeneye yuko wibwira abantu. Je ndakuza ariko ndakeneye yuko wibwira abantu muri rusangi. Ego. Okay. Hello les fans Anasheas. Ni Deje DJ. Artiste wanyu, gospel. Novuga ko sinzi ko akandi karekare cyo kwivuga ko kanenze ngaho cyo gatamwe sinzi gusa nyene ni DJ wa mu gospel wanyu wa wundi mudasanzwe muzi cyane mutamenyereye cyane muri industry ya gospel cyangwa industry y'u Burundi ariko novuga ko turaza kumenyana vyimbitse cyane ndikuba kumwe namwe muri kino kiganiro nibyo uririmba gospel music yego twumvise gospel music turumva guhibongoza turumva rap uririmba mudiho nyabaki jewe ikintu nasanze mfise ndakora byose sanga nahibongoje ngasanga nakose na rap ariko wari mu kwinjira mu kuririmba kugira uduze impano yawe wari kwinjira mu ndirimbo z'isi wari kuririmba mu ndirimbo kanaka ariko kubera iki kuca winjira muri mu nzira ya gospel music mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Okay jewe kugira ngo ntangurire muri gospel ego cyambere nakoze n'umuntu basi akunda kuririmba narakunda kuririmba kenshi kugira ngo rene ninjiye muri ivyo novuga ko vraiment si kuvuga ngo narakunda gospel cyane kora ko jewe mu myaka yanje mitoyi navuga ko nakunda kuririmba indirimbo za sekira narakora indirimbo z'abaririmbyi basanzwe umenyereye bajya nyine batuzi nizo donc nizo nakunda kumviriza cyane ariko uko iminsi yagenda kubera ko
iwacu twese turakijijwe. Nico gituma cyufata iyo nzira. Iyo nzira rero yagiye kuba nyayo kumukurikira. Donc bivanye base n'icondi. Sinaravye ngo muhira barakijije ko turafise n'abandi baba star bari ndimbo zo kwisi. Bafise papa wabari nka pasteri canke iwabo bakijijwe ariko bivanye n'ivy'imitima y'ababwiye bagakora ivyo nyene. Just nanje sinakoze ko iwacu bakijijwe habwo nakoze ko hagiye nkijijwe. Bakubare neze yuko naho tuba turi mu mana nta ubura challenge agenda aracamo. Ndakene dusangize challenge ugitangura kuririmba winjiye muri gospel music challenge wagiye urahura nazo. Shaje challenge nagiye mpura nayo novuga iya mbere sikuvuga ngo nkicinjira muri industry nkitangura gusoza indirimbo ya mbere. Oya habwo challenge yatanguye nkicinjira muri chorale. Muri chorale niho hagiye gutangura challenge sivyo? Kubera ko nkicinjira sinabimedita neza ko nabikunda kandi izo nakunda kuko iziya ndimbo z'abasani zatandukanye ndimbo za gospel kuko washasanga n'umusana kandi indirimbo umusize imbere adashobora kuririmba nkuko dufise abatari benshi ngaho udashobora gukora music live. Rero mu gihe utazikora music live mishengero birashobora kugora muri eglise kuririmba kuko bajya baririmbye mu mishengero n'abantu bagaciro bakomeye cyane n'abantu dufise bazi kuririmba mu Burundi canke mu isi yose kubera ko baririmba live. Rero cyane nagiye gura nayo yatanguriye muri chorale kubera ko nagiye ngerageza kuko naguma numva nshaka kuririmba kujya kwa bastare kuko nivyo nakuriyemwo nivyo nari niyumvamwo ko nakunda nyene umujama wanje ngaho Black G namukunda sana tubone wamukunda nakunda kumurikana kera. Rero nashaka basi kwifatanya nabo ariko ngeze muri chorale birahinduka nsanga uko nabizigara siko ngabimeze bica birahinduka donc cyasanga ndiko ndakora uko rero ca ndakurira ngaho numva chance ya mbere nagiye guhura nayo hari muri chorale ntabona neza ndiko ndavuga none why ko nkasanga nyene vyakunze vyakomeye gushikaho usanga ari je ndiko ndayobora nk'amahwanje ya adoration nyene iterambere rirabiterambere muri eglise ibintu biragenda neza. Hari kwinjira mu muziki wo guhimbaza Imana ukaba ufise intego wavyinjiyemo urimba kubera iki? Okay jewe sindirimba kugira ngo cyane ngo izina ryanje rivugwe hejuru rishigwe hejuru ahabwo ndi kujendirimba kugira ngo izina rya Yesu rishigwe hejuru. Nico kintu mparanira naco catumye mvuga ati ngo ibikorwa vyanje nibiherereye mu invitation mpabwa ibikorwa vyanje nibiherereye muri eglise sanzwe ntuyemwo nubwo nzoba ndyamye hagira umuntu azoja kuri réseaux sociaux abone indirimbo yiwanje ishobore kugira ikimufashije. Ndavuga ati ngo ubutumwa rero suko kuko sanzwe no mu evangeliste sanzwe mu evangeliste rero sukuvuga ngo ngiye ariko mfise ubutumire hamace nitabwo ubutumire abantu bambone kwico gihe ariko ari kindi gihe nazo mfise ubutumire canke nzoba ndanagwaye bidashoboka canke nzoba ntakiriho ariko ubutumwa bwanje buzoshikira abantu bose. Iyo uri kuraririmba bigutwara uburyo bwinshi cyane pe tuvyemeranye kuko umuziki ndazo kungene ujyana kandi ubabaza cyane gushika ino saha Deje arafise support y'abantu arafise manager kuko no muri Yesu rega murasaba yuko hajamwa akanodi na cyane mutamu. Just kwico kintu mbagije ego umuziki uraremereye kandi gose gukora kuko usivye gukoresha umutwe uri kurandika indirimbo hariho n'indi fox iva ngaha iva mu mufuko. Just ku giti ciwanje novuga ko nta support je mfise nta muntu numwe mfise just supporting nije ubwanje je nyine ni supporting ariko urafise support y'Imana. Ndafise support y'Imana na mama ndazi ko ansengera ahantu hari kugira ngo ibikorwa byanje bitereje imbere. Ndafise support y'Imana nyene ikamfasha kuko je sanzwe ndi mu artiste pana mu artiste mu vyerekeye gucapa urumva rero mu kazi kwanje ko gucapa ndashobora ati ngo kukungena Imana basi yampezagiye reka kuno yampezagije nyirico nshobora gukora kugira ngo ubutumwa bw'Imana cyangwa ijambo ry'Imana rishike n'abandi bantu bose. Tukiraho nyene harakantu uvuze ndakeneye neza yuko ari impanuro woha abasanzwe muririmba umudiho umwe canke muri mu gisata kimwe hari umuntu ashobora kwibaza yuko nimba ndiririmba nzoguma mu kuririmba nyene nta kandi kazi nokora ariko ubu Deje aravuga neza yuko araririmba akongera agacapa
Yeah. nihakura n'akanoti kugira aje muri studio nicaye kinumva wohanurira bano bantu usanga baririmba ariko akavuga ati jewe nirirwa muhira nta kazi mfisa kandi noshobora gukora ni kuririmbira iyo mana gusa sha kino bwira nk'umuntu vraiment afite impano sivyo just impano ego kuyikuza nivyo ariko menye neza ko impano gira ngikure irasaba uburyo mu gihe rero ugumye uryamye ngo keneye impano yawe ukikura ego novuga ko ntayifigeze kuko bwa buryo uzobubura uzogide nibazogufunga kandi kuyari bizokugora uravyumva just rero ndiko kenshi umuntu ambona aba star bacu ngaha mu Burundi donc bamaze guhitinga gatoyi ucubona umengo bamaze ko aba star ego bazi ko aba star umengo nta kintu bashobora gukora gukora cy'amaboko hagera muri gospel nyene iyo 6 irababoreza iyo muraboregwa 6 y'abafana umvire ndabwira ikintu kimwe mutama ego buriya ana muri gospel gusa tugerageza kugira ngo twerekane ijambo ry'Imana bikunde bigere gusa uzokumvitse cyane abaririmbyi b'abarundi ba gospel barimba rap barageza kubivugamwo donc hari umuririmbyi usanga uvuga ngo jewe ko maze gukora ntuze indirimbo nk'akarorero ndibuka tugize evenement hari ukuntu ushobora gutumira nk'umuririmbyi akaca kubwira ati ngo déplacement ego no agaciro kiwe déplacement nivyo kumuha déplacement akashobora kuza gusupportinga evenement yawe akaririmba ni bon ego ariko hariho usanga umuririmbyi aba yiryamiye bro gusanga ariko arandika ama message ati ncorera just urumva ubustare bwonyene wabutangiye kugukanga kameme ariko kusiko biba bikwiye kumera uri umustare ndakunda Mb Data cyane Mb Data ndamukunda kwera ko n'umuntu arakora Mb Data n'umunyakazi kandi n'umustar kandi turamweme n'umuntu aciye bugufi cyane bishikira ko umuntu rero ariko amaze kwibona ko ari umuntu wo hejuru hari ikintu cyitwa orgueil ubwibone bucabuzamuriwe ariko nk'umurinzi wa gospel je shaka mbwire nk'umuntu byo gutse nk'uri kuranda abawe ukaba uri mu artiste ari mu rwego rwa gospel ndabwira ikintu kimwe uri kurankurikirana namuri umuririmbyi nkanje ndakubwira ikintu kimwe kubona neza ko uhambaye cyane atakira ikintu wokora ntabwo ari yo solution ahubwo kora ivy'Imana kuko bivuga ngo udakora nakaye none wakora indirimbo gute utakoze usondera amara ngo gusora iyo ndirimbo mu gihe rero koze ivyo ata amafaranga urondera nibwo butumwa bwawe ubukeneye ko bwamamara wamamare izina ryawe rizoguhe ibintu wifuza urazi ikintu ico kintu wavuze cha 6 bakaborezwa na 6 kanaka tuza gusanga yuko mbega muri gospel hoba hari amabifu nkuko tuyabona muri sekila amabifu ugasanga ni muri ko muracana uwaka kandi muri ku murimo w'Imana urabona mu gihe ico kintu giyokire kunanira kwishura kandi yuko kitwishura neza genda cishura ego kucerekeye amabifu ego entre y'aba gospeliste ego sivyo nta gusa na beef ushobora kubura kuko nkaje ndibuka ko indirimbo yanje ya mbere harabaye beef gusa pana muri jewe gusa kubandi biva nyine bayakiriye kandi ari indirimbo yo guhimbaza Imana indirimbo guhimbaza Imana kamere fasi mama message yaranshikira ego urumva gusa hari akantu bambwiye hariho akantu bambwiye ego sinzi imbare praxis imeze gute sinzi urumva sindabitahura neza gusa hariho utubifu twagiye tuba hagati yiwanje nabandi gusa icyambabaje si kimwe nta kuntu umuntu ushogira bifu basi je ndafite indirimbo imwe canke zibiri sibyo iyo ndi imwe canke zibiri ariko we nawe nta ndirimbo ufise ariko undaso indirimbo ya mbere urumvise umwe navyitwayemwo ariko cyungirira beef kamene ariko wari mu bantu bari kwishigikira nanjye zo gushikira umunsi uzoba winjiye mu muziki ariko kacungirira beef je naragwanye intambara nyinshi mu misi ya mbere ndirimbo ikiri hasi cyane ari ibintu bya gospel nza gutahura yuko ngira n'uburozi mu buhana ari ibintu byo guhimbaza Imana uratse ahantu hari Imana Satana bahari kwera ko uko wambaye umubiri ufite n'umutima
kandi ibyo umubiri ushaka si by'umutima wifuza Ego. kuko Paulo avuga ngo nifuza ko uri cyiza ikanyitanga imbere kamwe nuko mu mutima wifuje ko uri cyiza ariko umubiri nawe gacu kwitanga imbere ko nawo tubonesha amaso n'uri imbere rero bisigura ko mu gihe umuntu ahagaze neza mu macha cyangwa mu gikorwa mu gihe uri kurakora ikintu cyiza uraronka challenge bakunze kuvuga akantu ngo igitiyo kike kiramye ivyamwa ngo baragitera amabuye kugira ngo bakoreke ivyamwa ariko kigaragara nta mabuye bagitera kamera cyane akiyumvira rero mu gihe ukora tanki ikintu cyiza tuzogura niyo challenge ego urumva hano mu eglise yose nta challenge ishobora kubura mu makorale challenge ishobora kubura ati naka umva niwe aririmbisha doke nawe ni mumuhaye bikaca byanga bigorana bikanga ariko wowe ukoze beef sivyo rero kugira ngo ushobore kuba mu byo bihe ni mwe muyera tu hari challenge zikunda kuba ngo abantu baririmba gospel mu ma eglise ngo biba ngombwa yuko ububakana nabo nyene baririmbana canke n'abasengaho izo challenge baze gushikira nirashikira nizo challenge ukumvuga ati wowe deje we kuririmbira ngaha bisaba yuko ukundana n'umukobwa wo muri eglise nyene biramaze gushikira asa je nta muntu arambwira uko ukumva bagakubarira ati wowe udakundanye n'umuntu wo muri eglise cha tuguca okay novuga izo challenge zirabaho ariko novuga ko izo ni compliqué za eglise ego iyo ni dini ariko twe aho nsengera je muri eglise yacu nubwo nozana umumiziri mande baza ntoshobora kumwana habwo ikibazo mbega arashobora kunyumvira ivyo ndamubwiye kugira ngo dushobore kubana bon nkasanga ndabusubwo burenganzira kuko je iwacu nibabanira urumva ngo uzana ubwo nyene oya katuzi neza ko umwana azosiga umuvyeyi erega ntajya muri eglise uri nko ku muvyeyi hage usanga urasize abavyeyi biwawe uragiye kandi ni naho bucuti bwaguka mu eglise ubimazemo igihe kingana gute mu kuririmba okay nuvuga ko ninjiye mu ndirimbo ya mbere ni indirimbo ya mbere niho nkicinjira mu industry hamwe cyo kimwe n'abandi ngo dushoboye kuba kumwe dusangire ama challenge dusangire ivyiza dusangire byose amajambo make ariko kuririmba navuga ko sindabyinjiye mwubu habwo nari sanzwe ndabirimwo habwo ntangwe kubigaragaza ubu kuko abantu benshi nibazi konzi kuririmba kubera ko bantumira nk'umu evangeliste ego nagenda gusigura mvuga butumwa voilà aho uri kuri eglise ya Anashea uri kumwe n'abavuga butumwa voilà ego donc naratumigwa mu butumire butandukanye mu bikorane barashobora kunsivya mu bikorane cyo kuririmba mu kuririmba bakamati ngenza gusigura ariko mu kurimba duko abandi bakaririmba bikakunda bikagenda neza ariko nyine ndanje gusa nyine tu narigageza kugira gukora ico babambwiye nka evangelization ariko kurimba nkabireka ariko nizera ko kushika kuno mwaka ndimbo yanje ya mbere maze ko mutumire butandukanye bumamagara kuja kuririmba gufasha abandi gutiramisha kugira ngo kwa kimana gitereke imbere dufise abakobwa benshi baririmba muri gospel bahimbaza Imana no wahe wumva neza uvuga ati je uyu muntu ndifuza yuko twosora indirimbo utamuvuze je ndagutoza dufise impano nyinshi mu Burundi ego dufise impano nyinshi babasita bazi kuririmba neza ego kandi nanje ndabakunda cyane ni benshi ni benshi ariko muri abo benshi ndakunda Vestine Enison Vestine yitwa gute na imvuze ndimbo vuga ucyo yumva umumenya yageze gutwara na Isanganiro Award nuwo nka mu Burundi no nganyine mu Burundi arimba gospel ntawuzi iryo zira kumenya siko yitwa Sio ndi wakajuko ntumbwire ntumbwire ujya mukobwa ntuze apana uyo voga ijambo rimwe gusa ego ndayibona iyo ndirimbo ndayizi nawuzi uyo erega ari abantu baje niko yitwa gusa hari abantu erega baje muri bino bintu atari umugabane wabo siko atari umugabane wabo siko reka tubandanye hama ariko reka ndagutoze ego turafise abaririmbyikazi turafise Alice niyo turafise Alvera Muhimbare kandi bose baririmba gospel music
siko muri abo babiri tuguhitishije mwo ucagurana Arisha kwe Alice niyo kubera iki Alvera Muhimbare tomuhitamo okay Alvera Muhimbare ndamukunda ndakona ngena ririmba kandi aravyifatamwo neza kandi nawe kwifuza kurimbana nawe ni bon ni bon kuko nivyo byari mu nzozi zanje ariko navuga ko kugira ngo manze ndirimbane nawe nabishira muri navuga ati ngo nahenye kwanza kuba namaze kuba ndimbo n'undi umuntu umwe asanzwe tunyene nkarisha nubwo adasanzwe ariko gusa ndakakona oya kimwe gira ikintu basi umubare Alvera Muhimbare okay Alvera Muhimbare novuga ngo respect Deje DJ cyenda gufana ndakunda n'umufanzi wawe ndi murimbyi nkawe gusa ndi umufanzi wawe kandi n'ikindi kintu kimwe ndifuza ko one day ko ari kigwa twotegurana nawe Alvera Muhimbare aravyumva Alvera Muhimbare aravyumva kuva muri Wema Entertainment turamutsa hariya mama Wema hamwe na manager Bonki donc ni kintu nifuza kandi cyane ndacifuza kandi ndizira neza ko kumwe n'Imana bizokunda kumwe n'Imana bizogenda neza mu bahungu nabo mu bahungu mu Burundi ego ndamukunda niyo kuri Dudu Theophile niko yitwa Theophile ego gira kaja muri abo nyene umubari okay Dudu najewe kandi ni Deje DJ ndawukunda kandi cyane ndimbo zawe ndazikurikirana gose kandi no mu nzozi zanje kandi kuko navuze ati ngo ndifuza ko na n'umukobwa nga mu Burundi kandi n'umuhungu nga nyene mu Burundi ego soke ndaprecisa ndavuga ati ngo mu ndimbo zo guhibongoza ndakene kuririmbana na Alvera ndakene kwimbana na Dudu ego kuko Dudu tu ndafise na page yanje twa Mungu kwanza iri kuri Facebook kugira ngo basi imfashe ubwanje nuvuga ko gushika kuno mwanya hacari ko Dudu nase ko Dudu kuri profile ariko Dudu urukundo rurarenze man Dudu ndamukunda kandi avyumve ndamukunda sana kandi avyumve Dudu ndakunda gose friend abaririmbyi benshi baririmba sekila baririmba indirimbo z'isi benshi baciye muri gospel music ariko bikaza kurangira tubabonye mu ndirimbo z'isi mbega Deje nicaye ikintu yo dusezeranira gasezerana abakunzi biwe ko nawe utazomubona yahemutse ko nasuguhemuka kuko bose ndibaze yuko n'umugigwa umwe no guhemuka urazi kuva ahantu twari tukuziga tugusanga mu kindi kibanza ni nko guhemuka ego usanga umuririmbyi wa sekira yakoze n'akagospel ku ruhande ariko imbizi imwe ntishobora kuvamwo amazi y'ubwoko bubiri oya nimba uhisemo sekira nye kora sekira sibyo uhisemo gospel kora gospel wara mu gospel ukaja muri sekira wari ku utuzanira amazi atariyo amazi yiwawe yarariya kandi twese hose baravoma kuko nta hantu namwe ushobora gukora ikintu abantu bareke kuvoma uravyumva mvuze ku kanu gatoyi cyane cyabaye kera aciye imyaka itari mikeyi mu 2017 ego mu 2017 2018 uko ya Bifesh ariko irya ndimbo yiwe hitamwe kandi igaruke ko yari karadisi adisinga abarinzi ba gospel sivyo gusa ikibazo basi biragoye kumenya wewe ivyinda nego no sinovuga ko ishengo ryo mu Burundi afise ibibazo akuri afise ibibazo nivye ariko umuntu wo hanze si wake gutubanya ibyo bibazo byo mwishengero bisigura yuko Be First in the Flow biye bintu yavuze ku bakozi b'Imana canke ku baririmba gospel nivyo sha no basi bivanye n'icyo umutima wewe ushaka kumubwira ashaka kwibwira ko ari ivyo ushaka kuvuga ati ngo yagiye kuririmba mwishengero yambaye kabutura cyangwa yambaye ishapo ariko ndabwiye umukozi w'Imana nubwo bishika kagwa ariko yagera ko avyuka ego aravyuka rero uwe uje uhakuza uruje kwimba wambaye itisire wasobetse neza ego wasobetse neza itisi yawe ego ukaza kuririmba mwishengero ako waraye muri boîte yo niyerere kame cyane urumva ariko wa wundi wabibonye ko usha no kumuhanura akavyumva bikoro ariko wewe nawe wambaye itisi donc inanaga dushaka kwiyumvira ko wewe ko bishobora no gushikira kandi ufise abo kandi hari mwararanye hariya
rero mu gihe ufise aho mwararanye hariya ugashobora kuturirimbira wakusobetse neza nije nkunda kuja kurimba nasobetse neza n'ikarufati nasise reka twinjire kuri YouTube yawe ngiye mbona reka ntagure ndagukeza cyane. Okay, merci bro, indirimbo yawe iraryoshe man. Indirimbo yawe iraryoshe. Narumvise sound, mbona amasanamu, numva beat, numva ijwi, ndavuga ati bro sinari nzi ko kuririmba kujya man. Okay, navuga ko nanje sinandabizi cyane ko nzi kurimba kujya. Nabimenye ngiye muri studio kuko muri eglise wazi ko nugushiramana muri vibe. Kuko muri studio uri umuntu wenyene kandi il faut ugire vivation ya yiko kugiyeko. Niho umuntu agiye muri studio uri yo wewe nyine uvuga ati ngo ndagerageza canke singerageza. Urumva ndashobora kubandanya cyangwa sinshobora kubandanya. Avyo rero novuga ko ijya ndirimbo kugira ngo ishobore gukogwa novuga ko n'indimbo basi nijewe ndafise igihe kirekire mu mutwe. Ndafise igihe kirekire mu mutwe ndavuga ngo n'indimbo n'iryari zosohoka. Ico gihe nyene ndibukane naho sakara nababwiye ko dukora kugira ngo bikunde. Cyanavuga ati ngo reka ngerageze indirimbo yanje. Nshobora kuyishora kuko basi nandi bwa naririmba ndi muhira. Nkumva iranyubatse nanje bwanje. Ndavuga ati uko ishobora kunyubaka shobora kubaka nabandi reka nshobore kuyikora. Cyanje ngenda muri studio ndayikora kirasohoka. Ni indirimbo wise Ndaje Yesu. Kugira wandike Ndaje Yesu wari mu bihe bimeze gute? Okay, navuga ko nafise indirimbo nyinshi mu kaye cyangwa mu gitabo nyinshi kandi ubu ziracariyo. Kandi sindi munatangure ko kwandika. Ariko navuze ngo imbere yuko ninjira mu no muziki reka nkwe indirimbo ivuga ndaje rero Yesu. Sivyo? Rero ndaje nuvuga ko ni jambo riri kubiri, sivyo? Ubwa mbere nuko na message irimo ni message inyerekeza kuri Kristo. Hama n'ikindi kintu naco ndaje kugira ngo mbasangize ubutumwa basi niyo naho havuye yo titre ati ndaje Yesu. Sivyo? Kugira ngo ashobore kuvuga ati ngo kindimbo ya mbere natangwe vraiment yitwa Ndaje Yesu. Kandi natanaraje sinasubiye inyuma ahubwo nabandanije nkora n'ibindi bikoko. Ukwezi kuraheze iyo ndirimbo igiye kuri account ya YouTube. Ndaje Yesu abakuri ruhande byari bimeze gute kubafana, byari byifashe gute, commentaire wagiye uronka muri YouTube byari bimeze gute? Reka maze shimira abafana banje bose. Ntibaraba benshi gusa nawe uri kuraraba wombera umufana. Washaka kwanza kugira subscribe ku ndimbo yanje bigakunda bikagena neza. Maze ndabashimire sinigeze ndonka commentaire nimwe ishobora kunca intege. Vraiment baranteye intege kandi mukuntera intege kwabo. Kwatumye nimva n'ikindi gikorwa. Jese ndakubeshe n'ikindi gikorwa naciye ntegura. Ntabwo kiri mu bikorwa nigeze gutegura mfise mu gitabo. Habwo ni ibikorwa basicerekanye n'umunezero nagize mu bivaye niyo ndirimbo na commentaire bagiye bateye. Kuko nagiye nkwikana ama commentaire y'abantu ndabona barantera intege. Sinzi izindi zizoza mu nyuma sinzi ariko gushika kuno mwanya abantu bose baravye indirimbo bakagira ico bavuga ntigeze bavuga nabi. Kandi abashimiye cyane Imana ibahezagire gose. Tugo dukurikirana n'abantu benshi bagiye bari ahantu hatandukanye nca kintu mvo ubasaba muri rusange. Okay, ikintu cyambere no basaba support indirimbo yanje iracyari nshasha no gwimaze ukwezi novugira cyane nshasha ko Ndaje Yesu iri kuri account ya Dash DJ official. Rero novuga ko ikintu cyambere no saba uri kurankurikirana ndankine support yawe. Fise aba followers bakeyi si benshi cyane ariko aho ngeze ndi umuntu mushasha kameme ndabashimiye abantu bose bagize subscribe frame. Rero ndakina aba followers please wewe genda kuri account yanje hanyuma andike DJ official hanyuma ukike kuri subscribe cyangwa mu gifaransa telefone yawe ashobora suivre ntaso ndetse nco kimwe hanyuma unfollowing ujye mfasha cyane na commentaire yawe ku ndirimbo uko uzoba wayakiriye ni indirimbo ya mbere imbere ko aja ikindi gikorwa wanze kwanza ugice uvuze ko indirimbo ya mbere kugira ngo twumve uko dushobora gutegwa n'ibindi bikorwa. Novuga ko mfite ama message menshi nyene kuzoshikiriza abantu. Rero nkene support yanyu kugira ngo igikorwa cyanje nk'ibikorwa vyanje bize bashikire bize bikunde bigende neza. Kuko si hano gusa handi nandi ndushaka kugera. Tubarire message zitatu wagombye gutanga muri rya ndirimbo Ndaje Yesu kuba ko baradukurikirana kuko hari gihe usanga hariho abo musangiye ubuzima kanaka.
Okay, icambere nka version ya mbere ndivuga ko message yasanzwe irimwo dufishe ibintu byinshi bigera bitwagira inyuma sibyo. Rero ku bwacu tuvuze ngo twikoreshe cyane twijane byo tugora kuko twambaye umubiri kameme tugenda duhura n'ibibazo n'ama challenge kandi mu gihe tudafite Kristo cyane tudafise Imana mu buzima bwacu tugenda ducika intege ni hamwe umuntu aguye usanga yaguye nk'ivoka rihiye voka yari guye hasirisha riba risanzaye n'ishobora kuba rizima uravyumva. Rero majambo make message ya mbere bari kugira ngo abantu twumve ko dukwiye kwimatanya na Kristo twumve ko dukwiye kugenda na Kristo namba turi kure ya tuvuga ati turaje ntituze gusubira inyuma. Amayindi message nayo iri mu iyo navuga ngo bafise bivanye n'Imana yacu kungena ihambaye ego ndagerageza kuvuga ubukuru bwayo sivyo ndagerageza kwibwira ko ntazigira ndeka kuyihagarika kuyiririmbira cyangwa kuyihimbaza nzogoma ndayikorera nkuko basi novuga ko iyo ndirimbo kuri jewe isigura byinshi isigura byinshi kubera iki kubera ko ni indirimbo navuga ngo igi ni nk'isezerano yiwanje n'Imana yiwanje entre yiwanje na jewe hamwe n'Imana ndaje siniteze gusubira inyuma kandi sinzigera ndeka gukorera Imana cyangwa kuririmbira Imana mu bintu byose nubwo noca muri ibyo muri kantika bavuze ngo ndumugende mu Kristo kandi nzokwama ndiwe vraiment uko bizogenda kose nzoguma mpambana kuko umukristo agizwe n'umusaraba kuko agenda ahura n'ibintu byinshi kandi bisaba ko umuntu abyihangana kugira ngo ashobore gushika kwindi ntambwe iyo turi kumwe n'umukozi w'Imana tukaba turi kumwe n'uririmba indirimbo zo guhimbaza namukurangiza wo dukubitira kapela ku ndirimbo yawe ndaje ndi Yesu indirimbo ndaje Yesu ego akapela ego ndaje Yesu kuri wewe unkore ibyo ugomba kubwanje oya sinshobora njyewe genero deje bionanira urukundo rwawe ni rwiza rufise ububasha rumbitura umuntu mushasha rungira imbaraga zo kugukorera no guhamya ibyiza byawe ndaje Yesu ndaje thanks brother Sunday man asante nivyo cyane wahagaze cyane kuri account ya YouTube ariko sinzi ko dusangiza n'izindi mbuga wo bukoresha kugira tubandanye tugufollowing novuga ko urubuga rwa mbere ruri imbere gusumba urundi navuga ko ni urubuga rwa YouTube nigo ruri imbere kintu cya mbere mu supporting kiyo account yanje ya YouTube kuri Facebook irahari ni Dash DJ nyene kuri Facebook Dash DJ no kuri TikTok Dash DJ no kuri gusa ndiko ndategura nshoye kugira kuzagura cyane nsho kuzagura kugira ngo umuntu wese ahari ashoye gushikirwa Dash DJ asante merci ndagushimira cyane okay merci nawe abakunzi ba Anasha ko yadukurikirana turakeneye yuko tumuha support kandi ikaze cyane yababariye imbuga zigiye zitandukanye bano b'Imana je indirimbo yiwe ndaje Yesu narayiravye kuri YouTube ndavuga ati iyi ndirimbo si indirimbo ikwiye kwicara kandi indirimbo irimo ubutumwa bwiza ndavuga ati kuri Anasha reka duhezagize bano bantu indirimbo yiwe bazoyibona muri YouTube muri description turaza ku description tuza gushiramwo dupininge link y'indirimbo yawe nico tuko turasaba abakunzi Anasha kugira bugo supporting bagukurikirane merci DJ tugushimira cyane kuba witavye ubutumire kuri Anasha 257 okay reka nanje ndabashimire cyane kuba mwaranyumviriye ko kugira ngo mushoke supportinga ko support ya mbere n'aba journaliste bashaka gufasha igihe kugaca gitera ikije imbere reka nshimire n'abafana reka nshimire n'umuntu wese aza kugira icyakoze kuri account yanje ya YouTube novuga ko ndaje mu gihe umuntu abaje ntabayiteze gusubira inyuma araje Dash DJ ndabashimira cyane nitwa MC Gundo C behind camera Batsmix Easy hasta la vista et ja bless ciao ciao.